Nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kw'icumi na kumwe umwaka n'ibihumbi 2023. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV ibigutohoreza hama ikabigushikiriza umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Desire Uwamahoro yashize ahabona ko yakubiswe akaborezwa igufa mu iperereza akanasinyishwa ivyegeranyo ku nguvu. Iyi nkuru ku buryo buramvuye narayikugezako ntunyemerere nkushikirize iyi nkuru itari ndende ivuga ko General Alain Guillaume Bunyoni agira ati ivyo birwanisha umunyagiriza nimubizane sentare ibibone muce muzana Brigadier Wilson ndetse na Adalbert bari bajejwe kunshungera. Nk'uko twabibabwiye mu nkuru ya mbere, General Alain Guillaume Bunyoni yaraburanye muri sentare Ntahinyuzwa, ni naho yatanguye kuburana ido n'ido ry'ivyo yagirizwa. Mu vyaha 9 yagirizwa, ejo yaburanye ivyaha 3. Inkuru ya mbere yababwiye ibijanye n'ubutunzi budasiguritse bwa Bunyoni, aho parake imwagiriza ko yaburonse mu busuma n'ibiturire. Muri iyi nkuru ya kabiri ijanye n'urwo rubanza turababwira ibijanye n'icaha kigira kabiri, aho Bunyoni yagirijwe gutunga ibirwanisho atarekuriwe. Mbega ibirwanisho vyatowe kwa Bunyoni ni ibihe? Amasoko yacu Igitega avuga ko ibirwanisho vyavuzwe ko vyatowe ku rugo rwa Bunyoni ari lance, rokete 2 zitagira ibisasu, sharijeri 2 zitagiramwo amasase, isandugu irimwo ibirohori vy'amasasu be n'amasasu. General Alain Guillaume Bunyoni nahakana ko ivyo birwanisho vyatowe iwe kandi ko atararekuriwe kubitunga. Yasiguye ko yamye afise abapolisi bajejwe kumucungera kubera amabanga akomeye y'igihugu yarajejwe. Yavuze ko nk'umutegetsi wo hejuru hatigeze aja mu bijanye no kuraba ibirwanisho abamucungera bafise. Avuga ko ico cari igikorwa c'ibisongerezi vyatwara abamucungera. General Bunyoni yavuze ko hakiri umushikiranganji w'umutekano hari ibisongerezi 2 vyakuranywe kurongora abamucungera, aribo Brigadier Wilson ndetse na Brigadier Adalbert. Igihe Adalbert yasubirira Wilson baranditse ibirwanisho bihari. Mu rwandiko bahanye PV baravuzemwo ivyo birwanisho ko vyatowe kwa Bunyoni. Muri ico cegeranyo ivyo bisongerezi vyanditse ko ivyo birwanisho vyanguye ingese bitagikora. Bunyoni avuga ko ico cegeranyo bakimuhaye aragisinya ko hatabanje kuja kuraba ivyo birwanisho. General Bunyoni avuga ko amaze kuba umushikiranganji wa mbere hataho yaragihurira n'ivyo birwanisho. Hariho abajejwe umutekano wiwe bategerezwa kumenya ibijanye n'ibirwanisho bikoreshwa mu kumukingira. Ese Bunyoni rero akaba anasaba ko sentare yumviriza Wilson ndetse na Adalbert kuri ivyo. General Bunyoni yasabye ko sentare yotuma ko Brigadier Wilson ndetse na Adalbert. Yasavye kandi ko n'ico cegeranyo c'ingene babisikanije bokizana. Sentare yasavye parake ko izi iyo Wilson ndetse na Adalbert bari. Icariho c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika caremeye ko kiza aho bari. Sentare yasavye ko ico kibazo bazosubira kucumviriza ari uko parake izanye Wilson ndetse na Adalbert be n'ico cegeranyo kivugwa. Ikibazo kijanye n'icaha co gutanga ibirwanisho atarekuriwe ejo nticarangiye, sentare yarakibitse. Sentare yaciye itandukira icaha kigira 3 kijanye n'umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu biciye mu kurondera abarwanyi boza gutembagaza ubutegetsi. Ico turaza kukibona mu nkuru ya 3 ijanye n'ingene urubanza rwa Bunyoni rwagenze ejo. Nayo bandanije na ya nkuru ya Desire Uwamahoro, nuko Desire Uwamahoro agira ati narakubiswe, naraborejwe igufa mu iperereza, narasinyishijwe ivyegeranyo vyo ku nguvu. Uyu mwansi mushasha avuga nabi igihugu cacu ciza c'u Burundi agacafuza inzego zacu zitorewe n'abenegihugu ninde? Aya majambo ababaje yavuzwe n'uwahora ajejwe gutoteza abandi bose bavuga gutyo.
abo atishe yabagize ibimuga, abo atanyuruje ubutakigaruka bavundiye mu mabohero. Aya majambo yaraye avuzwe na Colonel Desire Uwamahoro imbere ya sentare Ntahinyuzwa yari ishashe mw'ibohero rikuru rya Gitega hirya y'ejo igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kw'icumi na kumwe 2023. Sentare Desire Uwamahoro yagirijwe na parake ko yafatanije na General Alain Guillaume Bunyoni umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Parake yagiriza Desire Uwamahoro ko ari we yatumye kurondera abarwanyi, ko yakoze inama n'izindi ntwazangabo mu ntumbero yo kuzumvisha uwo mugambi wa Bunyoni. Desire Uwamahoro yagirijwe ko mu ntumbero y'uwo mugambi yari amaze kwakira amafaranga inshuro zibiri, hamwe amadolari 3,600, ahandi amadolari 16,000. General Bunyoni ndamufata nk'umuvyeyi kuva tukiri ku rugamba. Desire Uwamahoro yarahakanye ivyo vyose yagirijwe n'icariho c'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika. Nk'uko twabibonye mu nkuru ya gatatu, Desire Uwamahoro yavuze ko amadolari 3,600 ari ayo Bunyoni yamugabiye kubera ingorane Uwamahoro yari afise muhira. Amadolari 16,000 nayo yavuze ko ari ayo yamuguranye kugira ashobore kuriha ishure ry'umwana wiwe yiga muri Amerika. Desire Uwamahoro yavuze ko Bunyoni yama amufasha kuva kera bakiri ku rugamba. Yemeza ko Bunyoni ameze nk'umuvyeyi wiwe. Nta ngabo mfise zo gutembagaza ubutegetsi. Ku vyo yagirijwe ko yagiye kurondera abarwanyi, Desire Uwamahoro yabajije ingene yagiye kurondera abandi barwanyi, ntiyahera kubo yatwara muri Brigade Anti-Emirate BAE. Yibukije ko bose bazi ingene yatanguje BAE kandi ko bazi urugamba iyo kambi yiwe yakoze mu mwaka w'2015 n'imyaka yakurikiye. Aca abaza impamvu yoba yaragiye kurondera abandi agasimba abo wenyene yiteguriye kuva mu mwaka w'2015. Colonel Desire Uwamahoro yongeye ko ivyo gutembagaza ubutegetsi bitoshoboka atayandi makambi abigiyemwo. Ati jewe muri BAE nagaba abapolisi barenga gato 300. Ati none abo bofata iradiyo, bofata ikirimba c'umukuru w'igihugu, bofata ibindi bibanza bihambaye vy'igihugu. Kuvyo yagirijwe ko hari intwazangabo yakoresheje inama ashaka kuzumvisha umugambi wa Bunyoni, Colonel Desire Uwamahoro yavuze ko we na bagenzi we bariko barashinga farumasi yo kuranguza imiti. Yavuze kandi ko muri uwo mugambi yari kumwe n'izindi ntwazangabo bagenzi we n'abasivile mu ntumbero yo kurondera ibizosigara biratunga abana babo. Ku kibazo kijanye na Destino Bapfumukeko, Desire Uwamahoro yagize ati ni gute nari gushaka gutembagaza ubutegetsi nkaja kurondera umuntu atagira ingabo na zikeyi agaba. Naraborejwe igufa mw'iperereza. Colonel Desire Uwamahoro yarabajijwe ku vyegeranyo wenyene yasinye yemeza uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Desire Uwamahoro yavuze ko yafatiwe ku kazi muri BAE harya bita kwa Ndadaye. Ageze mw'iperereza niho yamenye ivyo yagirizwa. Colonel Uwamahoro avuga ko yakubiswe bikomeye, araborezwa igufa kugeza yemeye gusinya ivyegeranyo vy'ububeshi. Abajijwe ku butumwa yagiye arandika, Desire Uwamahoro yavuze ko ivyo vyose hari ububeshi. Nawe nyene nka General Alain Guillaume Bunyoni yibukije ko mw'iperereza bari barabigishije kubeshera abantu bakabemeza ubutumwa batigeze bandika mu matelefoni yabo. Desire Uwamahoro yemeza ko ubwo butumwa bwose yagirizwa ari iperereza ryabwanditse kugira rimwambike ibara. Sentare imaze kumviriza Desire Uwamahoro yaciye ishinga ko urubanza ruza kubandanya uno munsi. Ivyavuzwe mu ntahe y'icese y'uno munsi tuzobisangiza ejo. Icigwa twokura mu vyavuzwe na Desire Uwamahoro: ica mbere, kuboreza igufa uwupfunzwe ntawe bitoshikira. Desire Uwamahoro hasanzwe yaraciriwe gupfungwa kubera amabi yo kuboreza igufa yakorewe abanywanyi ba FNL muri komine Rutegama mu myaka ya za 2007.
Desire Uwamahoro ntiyigeze apfungwa naho sentare yamuhaye ico gihano. Desire Uwamahoro yarakoze ayandi mabi menshi harimwo kuboreza igufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntumbero yo kubemeza ivyaha batakoze. Icigwa twokuramwo nuko ikibi kitijana. Abakora aya mabi bakwiriye kwama bibuka ko ivyo nyene bagirira abandi nabo bishobora kubagarukako. Ica kabiri, Desire Uwamahoro aremeza ububeshi bukorwa n'iperereza ry'u Burundi mu kubeshera abantu ko banditse ubutumwa mu materefone yabo kandi atari vyo. Uwamahoro aremeza ko nawe yize ubwo buhinga bwo kubeshera abantu. Uyu munsi ibinyoma yambitse abandi bimugarutseko kwa kundi nyene. Birahambaye ko yorya umutima amenyo akavuga abo yabesheye bagipfunzwe muri kino gihe. Burya ngo n'Imana igiraho imaniye. Nawe Imana yomucira akabero hamwe yorenganura abo yikoreje intebe ishushe. Desire Uwamahoro kandi yaremeje ikintu gihambaye cahora cama kinuganurwa ko ari Somambike wa Bunyoni, ko akorera Bunyoni. Nta muntu n'umwe akwiriye kuborezwa igufa torture naho yoba ari uwahora abikora. Turabandanya gusaba ko urubanza rwa Bunyoni rwokorwa ku mugaragaro, abarundi bose bakamenyeshwa uko ruriko ruragenda. Uru rubanza ni igipimo gikomeye cane kuri Perezida Ndayishimiye avuga ko ashaka guhindura ubutungane. Runo rubanza rw'umukeba wiwe nirwo ruzerekana ingene Ndayishimiye atandukanye n'abandi bakuru b'igihugu c'u Burundi bamye bakoresha ubutungane mu guhonyora no kunumya abakeba babo. Nihakora amategeko gusa hakubahirizwa ibigenga urubanza rutanganye procès équitable, Ndayishimiye azoba hatanze icizere ko hari impinduka ishoboka mu butungane bw'u Burundi. Ngaha akaba ari naho nsoreje izi nkuru zibiri ndende zari zanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe kuri Facebook. Ndagushimiye wowe ubandanya kubana natwe. Ugire umunsi mwiza.